ndumiwe Kuririmvyi yitwa D1 D1 so bya bindi usanga ngo management byose ngo izo so yanjara kubonye aragukunda mu mutima wanje naho huzura ibyishimo. Hero bakuza INYISHU media mwaramutse cyo muri vanya no muherereye kuri bikoza INYISHU media kumwe na Mr. Swing cyo muri Swing bisanzwe inyuma ya kamera kumwe na Bobo Vancho wa muhungu nyene abana asigaye ncanga muri no minsi asigaye afise umutima uyobeye ukuntu ariko tu reka tuvyite guko nyene murabona ko turi ahantu hayobeye turi ahantu hatandukanye turi ahantu ambo hata je harambere kubera ko nkunda umuceri cyane ariko keshi na keshi abantu batushobora gusanga hataberedeje ukungu nkaje kubana ningaha ubuntu bw'Imana nagiriwe murabona ko turi kumwe no mujene cyanye umutama cyanye umusore sinzi ukashobora kubivugamo ariko tunibaze ko bimeze neza kumeze neza mwese mukomeye abari mu burengero mu buseruko mwese tumeze neza twari tuvuye mu raidi kwa Islamu wasalamu alaykum wa barakatuh kuba Kristo Imana ihabwe icubahiro reka tubahezagire tubahereze icubahiro katwa turamutse no mutama kugira ngo tubananye n'ibintu mahoro mutama. Yego namahoro cyane mutama nayo. Wowe neza? Yego meze neza pe. Uri umusore cyangwa uri umugabo? Umusokuru nk'abana. Yewe ndumujene ntabwo ndumusokuru nawe gwe murabibona. Yego. Ufise abagore bangahe n'abana bangahe? Basha no kuri namugore numwe afise kandi nta n'umwana numwe afise. Bamaze kwagiriza bangahe? Yewe nta nurabaho kabisa aramunyagiritsa. Baze gukorora zingahe? Nta nimwe irabaho. Izuba kubiyo kazi hakana nizinga. Ndakubwije ukuri nta nimwe kabisa irabaho. Nta nimwe. Sha uzura buzuje kwa muganga kweri we ndumva uzavuza gatarife atanimwe barana kwagiriza basifuye hakana bayi kwagiriza. Ndakunda mugabo mu kintu nirinda cyane ico kirimo. Haje ufisa abayigise bangahe? Abayigise ndabafise no kuri. Ndabafise sinobaharura nibe. Nuko tori machine ugira baharure. Bro biragoye man guharura kuko oya basi nyamatari banga wowe wibuka umuna utarenze gushidikanya bashika nkabanga abashika nka batanu none batanu nibuvuga ko utomenya. Okay nta kibazo navyumvise basi nyamatari banga umugisi wawe wa mbere mwafuye. Umugisi wanje wa mbere vraiment sinubwo ico twapfuye gusurazi yuko abakobwa bari compliqué n'abahungu hari ibishika bakabakompa. Yego hari bashika bakabakomplike mugabo bakobwa nabo bararenze sana abo mudada ashobora kugusaba ikintu sasa rero ukimwimye cyangwa ukibuze ayihaza wumva bana jewe ndaguhevye yironkeye n'uwo muntu aca kimuha bana usanga gutotse rero sasa rero Ereguru muri legend uri muri legend atamahero ufise nyene kabakabaye none uco vyumva ko nyene kabakamaze kuba bashaye mu kabakamaze kuba ariko mutama burya ndakubwiza ukuri urukundo samaronko urukundo samaronko vraiment urukundo n'ukuri basha ugiye kurushamwe amaronko ruba rupfuye. Reka mubereza kantu kamubwira cyo tubandanya n'ibindi vyatuzanye vyatumenda gusanga ngahantu nka wewe ni kiye kintu umukobwa ushobora gukorera umuhungu kugira abone ko amukunda? Abakobwa basaba byinshi. Oya umukobwa wewe ico yo gukorera uri umuhungu kugira ubone ko umukobwa agukunda ni giki? So abakobwa je vraiment ndakunda umukobwa cyambere ampakeya sivyo naku oya mbajije ikintu umukobwa pana we umukorere wewe agukorere kimwe kivuga ati vraiment uyu mukobwa arankunda listen respect ico kibazo tucihoze. Bakoze INYISHU media murabona ko ni cyari kiremere ko tunashaka kimenya kubera ko maze kibazo kenshi cyane reka no musi no shoro kimya musore jiwe nagusanze ngaha uri ngaha nkande uri ngaha ukora ikibaje kuba imiceri y'abandi waje kuroba ko muntu utambaye nk'umurovyi waje kugira iki waje gucunga inyoni cyanye waje gucunga inyoni kandi ziba imiceri. So jewe misanzwe ngaha narinje kugendura umuceri wanje ngaha murabona ubu muri muyu hamwe no muri muyu uyu uri ngaha ni mirima yiwanje mu majambo makene naje kugendura namwe ndimo namusangaho ndavuga ati nta kundi nyene reka dukore. Sasa rero ni naho kenshi nsanzwe nkorera n'ama repetition y'indirimbo zanje zose musanzwe muzi. Sasa rero urumva je ntandukanye n'abandi nyene ba star benshi musanzwe muzi kuko jewe ndaraba kuguma nicaye ngiriki ngerageza kuraba tundi nokora apart y'umuziki kugira ngo niteze imbere kandi nteze imbere n'abandi kuko
jewe sinoshobora kuguma nicaye mu biro nka kujya kw'abandi baririmbyi ngo ntegereje ngo umuziki ni uzondiha ngo umuziki ngo niwo nzokuramwo vyose ngo cyahe ngo manager ngo niwe azompa vyose oya jewe vraiment ntandukanye nabo oya bityo nk'akarorero abo bantu bameze uko akarorero k'abasitari nka batatu bari mu gihugu cy'u Burundi n'abandi wo icyambere cyo nk'uwa mbere jewe mbona hariho umuririmbyi yitwa D1 D1 so bya bindi usanga ngo management byose ngo izobikora management byose izobikora biga sivyo kuri gwa wicaye mu biro teka imitwe urabe ibindi bindi wokora kugira ngo witeze imbere niyo wamara kuva muri ga management nawe uzogume uri wa undi nyene uzogume uri wa undi nyene atagihinduka ko musa bya bindi nawe wakora bizokubere inyishu mu gihe uzo wamaze kuva muri ya management yawe. Wakabiri yego wakabiri nawe wakabiri barahari ni benshi ariko shimye kuvuga uyo yego murakoze cyane matari bangu ufise indirimbo zingahe je ndafise indirimbo nyinshi cyane ndafise indirimbo nyinshi kuko natanguye career yanje ya music kuva 2013 rero sasa iyo 2013 no kuvuga ko kumaze imyaka 10 uririmba yego sasa muri mugabo natanguriye mu mugwi narimba mu mugwi sawa umugwi witwa Two Piece Boys ariko buca kabiri umugwi turatandukana tumaze gutandukana muganda ndavuga ati je sinobiheba kuko ndabikunda ni impano yanje mbese urumva sinoshobora guca ndabereka ngo nuko dutandukanye naba apana rero nca ndabandanya jewe nyene sasa yo kugeza isaha ndaririmba ego. Okay, nakaye kamaro umuziki kamaze kukumarira umaze kukumarira akamaro umuziki umaze kumarira donc novuga ko umuziki waratumye menyana n'abantu benshi cyane jewe ntarinzi kandi bakampa icubahiro bavuga ati ujya n'umustar kandi rero umuziki nawo ni nkakaranga muntu deca ni nkakaranga muntu kuko umuziki vraiment hari gushobora guhura n'umuntu utaruzi icambere kwanza nka wewe nkunga twayituze mugabo kubera music nsanzwe nkora haba no musi twamenya rero sasa je akamaro maze kubona muri uwo muziki wanje nkora nako vraiment. Okay, reka nakwaza kibazo cyo mwe cyo dushobora kubandanya nibindi kuko urabona ko ivyisi biragoye nuwuhe muririmbyi wa mbere mu gihugu cy'u Burundi wifuza ko wotangura gukora na collabo nawe cucu kinyishura ikiyongere ko kandi nuwuhe muririmbyi wisunze kugira ngo winjire mu bintu by'umuziki je muririmbyi nisunze mubwira ninjire mu bintu by'umuziki icambere narakunda Black cyane narakunda Black vraiment nahari vraiment je naramukunda cyane ni indirimbo ziwanje ugerageje kuzumva urashobora kuvuga ati umuntu none aririmba nka Black bagapela kubera ko je ibintu byo guca hirya no hino byo guhatata hari himbwiraho bitane kipu mani mbabare ndamututse uwo mutepa nawe nyene nyemera nkuno muririmbyi na indirimbo yarayinkubitiye cyane uvumenga ni indirimbo imwe nubwo yotwari abajya abantu bararirimikire kugira ngo baze baramiriza inyoni bitokunda magapera nawe umunsi wa mbere nsuye njara kubonya aragukunda mu mutima wanje naho huzura ibyishimo n'umunezero yeyo bebe ndagukunda sana kuko uri umukobwa mwiza yawe indero nziza akwiye akantu keza kuko uri keza wanje uri kumwe nanje ntusotinye icyo uzokora cyose uzumbwire zogikora unani marisa asinzo kuri werisa na rukundo nshakuzamane nanje ibihe byose. Urakoze cyane katugushimire cyane ndumva ko by'ukuri urashoboye cyane mboreka uno munsi kwera ko ndagusanze ndakuza surprise reka tuvugane ubwa kabiri dushobora kuvugana ikiganiro kimeze neza twacitangura utari muri no miceri je ibintu by'imiceri n'ukuri sindabikunda ana ngaho nangene vyankataguye hose naka